uko gukorera umuntu no kwikorera ivyawe biratandukanye. Ukorera umuntu hari igihe usanga nyine atari neza utari kuraronka amatunda nkayo bawifuza, mugabo wikorera ukavuga ati bo challenge nimba ndayiciyemo ni jewe ndimenya mimwenyewe, navyo kuvuga ngo mvise uwo nkorera niwe ndayitako, oya ndimenya rero ifo yuko tumenya ibindi bintu. So mugabo uko biri kose umuntu ntashobora kuva ahantu ata mpamvu. So ikintu gihari ego umushahara je nahembwa boss sinawushima naho nakora, muga navuga ati reka nkore ko mfamiye nta nakimwe naco bitwaye. Wowe ubu unye umuntu yo ari gusanga uhembwa amafaranga muga ugasanga ayo mafaranga ntacari ko aragufasha, bakaca bakubwira ngo sinya contrat, kandi bakaca bakubwira ati sinya contrat y'imyaka 4. Urumva ivyo onye ntitushobora kwihuriza kukambwira nsinye contrat kandi hariho no dufaranga ntararonka, urumva sinshobora kuvyemera. Yes, hello bakunzi banda TV safa mumeze neza muri bien agent cool kabisa Elma Love mwana nko bisanzwe ndameze neza. So ni mu gitondo ca kare akabayo ni karahera turacafise urume nubwo turi mu gisagara, ariko navuze teka ndabazanira uwundi muntu ariko arakora ibintu bimeze neza muri +257 ndetse ariko aravuga ko amajambo menshi. Nawe sugundi nwahoze ari kwa Isaac TV kwa Isaac ni Starboy bivuga neza ko yamaze kuva kwa Isaac, ariko ndavuga teka ndaje ndamwishikiriye kugira ngo tumenye vyinshi. Vipi bro? Safi papa. Meze neza? Safi uko bien nawe? Kabisa miwako kama yote. Taweza, tafanya hayo mzee. Ariko rameze neza. Ndashima ko biri kose kandi turamutsa abakunzi banda TV ndabakunda cyane gose, nibazi bari bagira gukora amashare ndazi n'ababone deja abariko badukurikirana n'ababone baze barafata ibya biganiro byanyu baze barabikwiragiza bagira amashare mu magroupe kugira namwe ubandanye kuronka gasosi papa. Ego jewe ngene yana moya kwa moya ntera ku nkego je kunabya kupita uko na uko baragoye neza ko bamaze kuva kwa Isaac. Iyo nkuru yo bari yo canke siyo? C'est officiel namaze kuvayo kuko bavuga ati ngo akanyoni katagurutse ikamenye yo bweze. Icyatumye uva kwa Isaac TV wavuye ku neza canke ku nabi? So ikintu gihari nuko Isaac TV canke timu Isaac TV nabantu twakoranye neza kandi vraiment baragize ico bakora kugira mbe uwondi no munsi, kuko novuga yuko nibo bandugije sana naho novuga ko atariyo nahereye akazi, kuko no kugira nje muri Isaac TV nari mvuye mu yindi TV amasimbira muri Isaac TV. Bisigura yuko no munsi umuntu ari ngaha ategezwa kuduga escalier akaduga inde escalier, kuko uri kuraduga muri etage n'ubwintu umanuka escalier, hari umanutse escalier uri kuramanuka muri cave. Muga iyo umuntu avuze ati reka nguruke menye hariya ko ariyo vyeze, kuko gukorera umuntu no kwikorera ivyawe biratandukanye. Ukorera umuntu hari igihe usanga nyine atari neza utari kuraronka amatunda nkayo bawifuza, mugabo wikorera ukavuga ati bo challenge nimba ndayiciyemo ni jewe ndimenya mimwenyewe, navyo kuvuga ngo mvise uwo nkorera niwe ndayitako, oya ndimenya rero ifo yuko tumenya ibindi bintu. So mugabo uko biri kose umuntu ntashobora kuva ahantu ata mpamvu. Aho nyene niho nanye nshaka kumenya impamvu yatumye uhava kwa Isaac. Benshi baravuga ko petite ko arakara agafaranga katari gatubutse kari gake cyane ko hari ibintu vyinshi mutahurizako. Wowe kuri wewe ikintu nyamukuru uvuga ati je cyatumye ndahava ni iki kugira ngo twibira akagohe petite n'abahari bamenye bazobaho oya bahari ngira wongira nta nakimwe bari satisfait, kuko abantu twese ntidutunzwe ko cyo kimwe. Hari gihe abahari usanga babaye ukundi nkaje nije nimenya kira kitu, umva ubaye mu nzu ya nk'ibihumbi cyana ugasanga hari utundi tuntu tutubezwe usanga urondera, birasaba yuko urondera kanoti kugira ubandanye wa, kuko nka tubwa abasore ejo dushobora kurongora tukatunga umuryango ibintu nk'ivyo. So ikintu gihari ego umushahara je nahembwa boss sinawushima naho nakora, muga navuga ati reka nkore ko mfamiye nta nakimwe naco bitwaye. Kandi hariho ibindi vyinshi bo kubwira umuntu asinye contrat si bibi papa. Hajya we kugira usinye contrat asabwa iki? Bo bisabe ko kugira ngo umuntu asinye contrat bisabe ko asabe ikintu wenyine abashaka kwanza avuga ati je kuyansinye contrat nke n'ibindi tububona bivyo tumuvuga ati ishambere ni faranga sivyo? Ishambere ni faranga ishaka ni renovation ya contrat yo wawe peteri bivanye na contrat shaka ingene ingana. Ivyo ni ibintu kwanza bibiri nyamukuru. Cya gatatu ni maisha yako mzee si yataendeka. Wowe ubu unye umuntu yo ari gusanga uhembwa amafaranga mugo ugasanga ayo mafaranga ntacari ko aragufasha, bakaca bakubwira ngo sinya contrat, kandi bagaca babwira ati sinya contrat y'imyaka 4. Urumva ivyo onye ntitushobora kwihuriza kukambwira nsinye contrat kandi hariho no dufaranga ntararonka, urumva sinshobora kuvyemera. Contrat y'imyaka 4 uri kuhembwa y'amafaranga nyene make iyo uvuga ati je nyene sinenda akunze cyane, kandi
ne nk'ubu wewe uri kurakora uramaze demwa yego ntazoguheranira boss wawe uramaze demwa utari kuraronka kanoti kawe bakaca kugira ngo sinya contrat y'imyaka 4 uriyumvira yuko woyisinya wapi ariko sasa woyisinya uhembwa amafaranga contrat ni ikintu gisaba kumedita sishobora gusinya contrat kandi mbona yuko nanje amahera ndiko ndaronka atari kwa caca ariko aramfasha deja hariho hari amahera ntararonka deja ariko sasa none ko ibintu vyo kudahemba bakoze cyane kuhava hemba ngira yoba yariko nk'amezi nk'abiri ngira yarayifashishije gusa ndaza zoya muko biri kose ngira yarayifashishije iki kintu ariko si kwaiza ko nyene kibaye no muri huriro vyarabaye bagase baragenda bavuga ko batahembwa muri wakalight baragenda bavuga ko batahembwa ariko nawe ukavuga ati cengiye nanje kubera amafaranga tyo muri ice activity twahembwa kandi ayo mezi abiri bo yampemvye mugana aravye mbo ntivyari bwambe ko ndi muri ice activity yo shika ngoma amezi abiri ntari ko ndaronka kano ngo kutamwihangane kandi bantinye ntivyari bwabe tu oya mbo intandukiro ya vyose n'agashahara karimo kuko agashahara kandi recruiter za contrat ubona utazishobora uravuga ati ye baba uyi contrat sishobora kuyisinya ucuvuga ati reka nje gupambana rero abantu bari banzi kuri Isaac TV bagende bagire STARBOY TV 257 na cyane iyo TV nashatse kwita iryo zina ndabasiguriye neza na iryo zina kwera abantu basanzwe banzi bashobore kuntora byoroshe mugabo very soon irashobora guhindura izina ababone babenshi toshuhindura sikubwane babenshi uko biri konse shaka bamanze bamenyere ko ari jewe nyene nagiye gukora muga very soon ndashobora guhindura nkazana akandi kazina nyene ka koroshe ego sasa gutangura chano yiwawe nubwo warusanzwe waramaze kwandika izina ufise abantu benshi bagukurikirana ukaje utangura chano yiwawe itanguye A0 nubona ko ari ibintu bizotuma umera nk'ubanza gusubira inyuma gatowe sikintu coroshe ariko nzofightinga nkore uko biri kose kubera mbaye kugira nkore simbaye kugira abandi bankorere mbaye kugira nkore kuko udugiye kunda afise izina hazogera nawe abantu bose badugiye kurindi zina uko ziri wenyene ntabura akantu kamanuka gatoyi mugabo urafightinga kugira rya zina ryawe rigaruke zogerageza nkore namwe muze mubandanye mushigikire kuko uko biri kose ngiye gukira vyiwanje sikintu coroshe ni ikintu kisaba ivyuma nimba ufise akamikro ushobora kunterera nimba ufise agakamera ushobora kunterera nimba ufise akabateri ushobora kunterera vraiment ndahari mumfashe kuko ntaho nari bwigeze ku kanoti wewe yaza auna mikro auna nini ivyo ndonka ndabikota mugabo hazogera utwo tunoti two gukota sometime hari gendo nk'abantu bamana gasamire kugira nkote kamera bamana kanga sana ndakota mugabo ubuzima bwo kuguma dukota kuko abantu benshi ba TV bamenye yuko hari n'abatangwe batanguza amatelefone bisigura yuko rero hari n'igihe namwebwe mushobora kuntiza agakamera mwe ndazi nta noti mwosaba nkakora akaganiro kandi kakagenda fresh ega buzima nuko nyene bwo mu muji sasa ariko nkurikije ukuntu numva inkuru zindani biravuga neza ko itandukano ryawo na Isaac TV neza nubwo apari y'imishahara canke amakontra hariho umuntu yemeye kugufasha muri ibi bintu umusanzo muri mu rukundo ari hanze aba diaspora barakimaze kabisa ngo niwe yatubya kugira ati mon cœur mon bébé wegenda kuri vyo ndo supportinga kuvyo shoboye nukuri kw'Imana razita kubwiza ikintu kimwe hari ikintu mbere je ntaravuga hari abantu bahora bavuga ngo je ngo barandungikira amafaranga ngo abantu bari hanze jewe nta umuntu wese azi ko ariko aradukurikirana kuri Ndaha TV nta muntu je ari garandungikira amahera ace ku wundi je wanshikire bisigura yuko warahaye undi muntu ayanzanire nayo yanzaniye ngira yarari none we na account ufise none ya bank umuntu arashobora gucarega ku wundi bivanye naho ko rugasanga inimero yawe ntiri kwiraboneka abantu bayibone mugabo uko biri kose ntihabuze umuntu wa apara amaze kunshora n'agasamba kamaye merci beaucoup mugabo Isaac yakuriye amafaranga ba diaspora bakurungiki sizake rega mahera nibo yacisha kuri Isaac baracisha ku bandi uko Isaac bamuhaye wiwe nanje bakamaye wanje gusa uko biri kose sindiko ndakora ibintu ngo ndiko ndakora nukuri kw'Imana ni jewe nukuri Imana ishaka ivyumve genda munshigikire kuri STARBOY TV 257 bisigura yuko kuba nagize iryo zina hari andaze batangwe gukritika ngo iryo zina ngo hagize ngo ni brand ya Wizkid oya jewe nimba nitwa Chris hari abandi bantu ba Chris Brown ntahari kubera iki batavuga ko hari brand ya Chris Brown hari anyasanzwe azi amazina twese dufise arasa
So bakuzi ba TV mwumvise neza ko Starboy yugure TV yiwe nshasha ndetse akenewe ubufasha bwawe akeneye kumushigikira kugira ngo ugire subscribe kuri channel yiwe tubanaye duteze kuri IG ni Starboy TV hose ubu ni Starboy TV +257 nta handi uzakura inkuru ziwe gwa rusaku kugiyahora agenda kuvumbura za nkumi hariya anya cyane miti vyose home byose bazoguma babibona na cyane so muri gwa rukundo nyine mu bwabo umwe kora subscribe kuri Starboy TV +257 hama tubanaye dukora ibintu bimeze neza duteze imbere umuziki ndundi ndetse na entertainment yose muri rusange ikintu cyose na boss wanya afisa kanoti ngene ndamusavye angure to micro basi kandi nawe gire subscribe muze mu boss wanyu ndamwemera kwe agenda ngo aba boss abana bakozi biwe baratagase nishane nepo boss wanda zaza kungura to micro kandi gusa niya yaguha ntucu yajya none wowe uravize konti yawe ashishije wanje salama ndafise ni mikaje ndafise account byose ni fresh eka ndagushimire papa babandanye babashigikira kuri Ndaha TV namwe murakora cyane bisigura yuko ntuzogumura aba TV imwe aba TV zose kuya dutera imbere nimba hari abaronka DK nawe uronke DK niyo mpamvu tuvuga ati kora subscribe kuri uyu ukore niyo wanyugira ngo hose turane kugira dushoye kuronka agasuka yana mzee genda vraiment ndakwifurije imigisha n'iterambere mu bikorwa byiwawe yego frame bana bituko fresh kwanzia chini mpaka juu wako hari n'abantu bavuze ngo navyibuye kwa Isaac oya ngo umwuga namenyeye kwa Isaac cyane ndarunkira experience kwa Isaac mugabo je nari nsanzwe mvyibushe umuntu azubuzima bwanje arabizi nari waruvyibushe nkuko ebusha kwa ganje mini kwa ganje tole acha kunambia niko fresh so mzee asante sana bakore subscribe na cyane enda bayiche